turabagumbiriye mu izina rya Yesu nshuti bakundwa mugurikirana ikiganiro irembo rifunganye. Imana ibahezagire cyane. Tubanje kubasaba imbabazi cyane ku kiganiro giherutse kubera ko cyagarutse ubugira kabiri, mudutunge cyane. Ivyuma ntibisezerana, mu buhinga bw'ivyuma ntivyagenze neza. Ibisigaye rero Imana ibahezagire cyane. Tugiye kuganira ku kiganiro tumaze iminsi tuganira, ikiganiro kitwigisha icaha. Reka dusenge Imana. Datanye n'icubahiro mwizigirwa muvyeyi mizi dukunda, turagushimiye kubwa bwoko bwa buriko burakurikirana kino kiganiro. Natwe turiko turashikiriza ijambo ryawe, udukomeze mwe muyerabane natwe kandi atahuze abariko barakurikirana kino kiganiro mu izina rya Yesu, amen. Rero tumaze iminsi tuganira ku kiganiro kitwigisha icaha. Rero icaha twarabonye ko arico cyambere intambamyi ikomeye cyane izobuza abantu kuja mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Nizere ko sinzi aho uherereye, sinzi igihugu urimwo, sinzi naho usengera, ariko nizera ko ahantu hose usengera barakwigisha yuko icaha kizokubuza kuja mu bwami bw'Imana. Rero twari twaganire ku majambo akomeye cyane, turabereka ukuntu icaha cyagiye kuza misi, turabigisha ko isi ubwa mbere yari itunganijwe, ariko mu nyuma icaha kiza kuza kigaragara mwisi kandi kizanwa haleluya no gusamara k'umwana w'umuntu ubw'Imana yari yaramuhaye uburenganzira ku bintu vyose, ariko iramuha akarimbi ku kintu kimwe atemererwa kuba yokora. Imana ishimwe cyane. Ariko rero umuntu aza guhendwa na Satani, kubera ko Satani aguma hafi y'umwana w'umuntu kugira ngo amuteshe intumbero cyangwa se amutandukanye n'urukundo rw'Imana. Turabona ko ukuntu inzoka yasanze Eva ari mwitongo aho Imana yari yarabashize be na Adamu, ariko mu nyuma Satani aza guhenda Eva akoresheje amagambo y'ubwenge cyane, agaragaza yuko umenga Satani akunda umuntu gusumba uko Imana yakunda umuntu. Rero twaravyigishije ko cyane, turabona ukuntu intambamyi zagiye kugaragara icaha kimaze kuba mwisi. Uyu munsi rero ngiye kubigisha amarembo yugururira icaha mu buzima bwacu. Birashoboka ko icaha tukizi, birashoboka ko icaha ukigishwa, ariko ngomba ndakwigishe uburyo icaha gishobora kugutera amarembo yugururira icaha mu buzima bwacu. Imana ishimwe cyane. Kandi nizera ko abantu bose baririnda icaha ariko bagasanga bagikoze, kandi baranacigishwa ariko ugasanga kiguma kidomina, kiguma kiganza mwisi. Burya icaha nico kiriko kiraganza cyane, uza gusanga abantu benshi aribo bariko baragendera mu vyaha kandi ntibashobora no kubitahukirwa. Bamwe barabimenya ariko abandi ntibabimenye. Ariko uyu munsi tugiye kwiga cyane kugira ngo umenye cyane inzira cyangwa se irembo rya mbere ryugururira icaha. Imana ibahezagire cyane. Mwino misi nivyo tuzoba turiko turaganira ko cyane kugira ngo mumenye amarembo yugururira icaha cyangwa se tumenye uburyo dutegwa tutangure kuba maso. Haleluya. Dusome Bibiliya zacu, turabe igitabo c'itanguriro igice cyaho ca 4 n'umurongo waho wa 6. Dusome mu izina rya Yesu. Uhoraho abaza Kayini ati, niki gikurakije kandi niki gitumye wijiriwe mu maso? Niwakora neza ntuzokwemerwa, ariko nutakora neza icaha kibunze ku rugi, kandi ni wewe cifuza, ariko ukwiye kukinesha. Amen. Imana ishimwe cyane. Rero turiko turasoma aya majambo, turumvamwo Kayini na Abeli. Aba bahungu bari abahungu bavukana, Kayini yari murumuna wa Abeli, ariko turabona ko dusomye haruguru tubona uburyo bagiye kuza batanga ikimazi bagitangira Imana. Kayini agatanga ikimazi na Abeli agatanga ikimazi, kandi uwari we wese yarakora uko agomba cyangwa se uko ashoboye kugira ngo ikimazi cyiwe ari karatanga ku Mana, Imana ishobore kucakira cyangwa kukishimira. Ariko Bibiliya irambwira ngo Imana ikimazi ca Kayini ntiyakinezerererwa, ariko inezerererwa ikimazi ca Abeli. Imana ishimwe cyane. Birashoboka ko uyu munsi ari cyo wowe uri kurakora, utanga ishikanwa, utanga ikigira 10, utanga
amashimwe ariko ishikanwa ryawe Imana ntiryakire, cyangwa se ikigira cumi cawe ukagitanga nticakigwe. Bisobanura mu yandi majambo, hari ibikorwa abana b'abantu bashobora kuba bariko barakora ariko muri bo bakabikora babona umenga ni byiza, ariko bifise agasembwa cyangwa se bifise akanenge, Imana ntiyakire ibikorwa bariko bahaye bakora. Imana idufashe cyane. Rero Imana ibwira Gahini igihe yamusanga Gahini ahantu ari yijiriwe, Imana iramubaza ngo Gahini, mbega ko mbona wijiriwe, ko mbona ushavuye, ko mbona ubabaye, unaniwe mu maso, nibiki? Ese niwakora neza ntuzokwemerwa, ariko nutakora neza icyaha kirabunze ku rugi, kandi ni wowe kirondera, ni wowe cifuza ngo, kandi ni wowe ugomba kukinesha. Imana itugire neza. Rero turabona cyane uyu munsi ngoma nkwigishe umuryango wa mbere cyangwa se irembo rya mbere ryugururira icyaha. Irembo rya mbere ryugururira icyaha ni kugira ibitekerezo bibi, kugira ibyiyumviro bibi, kwiyumvira nabi. Gahini ahantu yari kariyumvira uburyo ashobora kuba yobigenza kugira ngo igimazi ciwe atanga ku Mana cemegwe. Ariko reka ndakubwire, mu nzira yari kariyumviramwo harimo inzira yo kwiyumvira yuko yotanga ikimazi kikemegwa ku Mana igihe bakiri kumwe na murumuna we Abeli. Imana idufashe cyane. Muri we yumva umenga niyo nzira ishoboka, muri we yumva ko ariyo nzira Imana yotuma yemera ikimazi ciwe, ariko ntiyatahura yuko ibyo ariko arakora ahubwo yohindura cyangwa se agasenga akabaza Imana uko agomba kubikora, cyangwa akabaza abakozi b'Imana uko yobitunganya neza. Imana idufashe cyane. Ariko yiyumvira ngo ninica Abeli ntaba kigaragara ku musozi gutanga ikimazi cyanje kizoca gitangura kwakigwa. Imana idufashe cyane. Umva ngo nkubwire ndagutangarize, birashoboka ahantu uri kwiyumvira yuko utari kurahezagirwa, ari uko umubanyi wawe ari karahezagirwa cyangwa uwo mugendana, ukiyumvira igihe yuko atoba kihari wowe cuhezagirwa. Hari n'abandi biyumvira yuko haleluya igihe babangabanganwa mu gikorwa bariko barakora, sinzi biro ukoreramwo, ariko ukiyumvira yuko uri imbere yawe igihe yopfa cyangwa mutoba atoba kihari yuko riho imigisha yawe yokuzaho. Imana idutabare cyane. Neka ndakubwira, hari umuntu yigeze kumbwira ijambo kandi ryaramfashije mu buzima bwanje. Yigeze kumbwira ijambo rivuga ngo nta muntu ajya ivy'uwundi, ngo ntawe ujya ivy'uwundi. Reka ndakubwire, nta muntu atwara umugisha w'undi muntu, nta muntu anyaga umugisha w'undi muntu. Umugisha wawe nurya nyene, umugisha wawe nyene, cyangwa se haleluya ivyawe Imana irabizi, irabikubikiye, ahubwo impamvu utarabishikaho ni igihe cawe kitaragera, cyangwa se nivyo uri kurakora bitahesha Imana icubahiro. Imana idufashe cyane. Rero Gahini atangura kwiyumvira uburyo yobitunganya, ariko afata ingingo itari nziza, itari ibereye. Haleluya, ayifata mu mutima. Reka ndakubwire, ivyiyumvirwa mu mutima wawe ntiwiyumvire ngo hayo uvyiyumvira wenyene, ariko umenye yuko uri kumwe n'Imana, kandi Imana iriko iramenya imitekerezo yawe. Imana idutabare cyane. Rero imitekerezo y'abana b'abantu, umenye ko mu vyiyumviro vyawe habamwe amajwi abiri avugana nawe, harimo ijwi ry'Imana n'ijwi rya Satani. Imana idutabara. Ijwi ry'Imana riravuga ryongorera rikubwira ngo iki kintu ugomba gukora ni kibi kandi ni icyaha, ariko ijwi rya Satani riza rikubwira ngo ntugikore, icyo ni iciza, ntugikora, ahubwo uraba ubitoreye inyishu, uraba ufashe ingingo nziza. Reka ndakubwire, umwigeme arashobora kubura rasyo, cyangwa se akabura amavuta yo kwisiga, cyangwa se akabura impuzu yo kwambara, cyangwa se akabona ubuzima buriko buramunaniza, agatangura kumva ijwi rimubwira ngo raba ukuntu bikora, none wicwe n'inzara kandi Imana yarakuremye uri umukobwa, genda gusambana, hari abagabo bashobora kuguha amafaranga kandi uraza kubaho neza. Umviriza nakubwire, muri ayo majwi ariko arakubwira hari irindi rizokubwira ngo ntukore icyaha, icyo ni icyaha, Imana izokiguhanira, cyangwa urashobora gutwara inda, cyangwa urashobora kubikuramwo izindi ndwara haleluya zifatigwa zikwezwe n'icyaha cy'ubusambanyi. Imana idutabara. Ariko ugatangura kumva ayo majwi, ariko reka ndakubwire, ijwi rya Satani rizoguma rikwereka ko iryo rindi ijwi uri kurumviriza ari ukukubesha, rikubwira ngo haleluya, ngo wemere gupfa kandi Imana yarakuremanye ubwiza, wemere gupfa kandi ufise ibyo utanga. Umviriza ndakubwire, muri ayo majwi nyene nutagira ibyiyumviro byo kurobanura ibihwanye mu bidahwanye, uzosanga wamaze kugwa mu byaha.
Imana idutabare cyane. Rero nagomba ndababwire nta muntu n'umwe ukora icyaha kitahereye mu byiyumviro. Ibyiyumviro byacu twiyumvira nibyo bidukwegera mu byaha kandi nibyo bishobora kudukiza ibyaha. Mu nzira zo gusambana utangura kwiyumvira. Iyo ugomba kugirira nabi mugenzi wawe utangura kwiyumvira. Iyo ushatse kwica mugenzi wawe utangura kwiyumvira. Iyo ushatse kubesha urabyiyumvira. Imana idutabare. Rero kugira imitekerezo mibi niryo rembo rya mbere ryugururira icyaha mu buzima bwawe. Tandukana n'ibyiyumviro bibi, hitamwo ibyiyumviro byiza. Haleluya, Imana idutabare. Hitamwo umviriza icyo uri kuriyumvira, tekereza neza. Bahura umuntu utekereza neza, bahura umuntu urobanura. Imana idufashe cyane, urobanura icyiza nturobanura ikibi. Imana idutabare. Rero mu byiyumviro twiyumvira niryo rembo rya mbere ryugururira icyaha. Amen. Wowe uri kuriyumvira iki? Sinzi ahantu uri, sinzi ibihurimwo. Wowe uri kuratekereza gute? Hari igihe umugambi wawe watekereje, umugambi wiyumvira kugera ku ntego, ariko intego yawe yarashe kuyishikaho, ariko uri kuratangura kuvuga ngo notangura gukora iby'ubusuma, kwiba, byotuma nshika ku ntego yanje. Imana idutabara. Reka kwiyumvira uko. Ubuzima bwawe buri mu biganza by'Imana. Senga Imana. Mu Mana hari igisubizo, mu Mana hari inyishu, mu Mana hariho gusubizwa ibyo byakuzazaniye, ibyo udafitiye igisubizo. Niho Imana igomba itangurire gukora kugira ngo Imana iguhe iyindi ntumbero, Imana ikwereke cyo gukora. Imana idutabare cyane. Nasomye Bibiliya nza gusoma umugabo bitwa haleluya Daniel. Yageze ahantu arazazanirwa igihe bari bamubwiye gusobanura inzozi, ariko aravuga ngo ngiye gusenga Imana. Birashoboka izi nzozi Imana idutabare ko noshobora kuzisobanura. Imana idutabare. Na Yosefu niko byabaye. Yosefu aravuga ngo birashoboka jewe kubwanje ndi umuntu w'inyama n'amaraso sishobora gusobanura izi nzozi, ariko Imana nsenga, Imana inkorera irashoboye, irazi iby'umwami yarose. Uyu munsi tandukana n'ivyiyumviro bibi, injira mu vyiyumviro byiza. Ubwite usubira kuganira ku munsi wa gatatu, ariko irembo rya mbere umenye ryugururira icaha no kugira ivyiyumviro bibi. Imana ibahezagire cyane, Imana ibagire neza, mugire weekend nziza n'umunsi w'Imana mwiza. Yari umukozi w'Imana Ndayizeye Jean Claude, mwariko muraganira mwakino kiganiro. Reka dusenye Imana. Nasengera umuntu wese afise ibigerageza arimwo ariko biriko biramuzazanira, yabudiriye inyishu kugira ngo Imana imutoze inyishu. Datanye n'icubahiro, ndasengera umuntu ariko arakurikirana kino kiganiro, sinza haherereye, ariko aragira imitekerezo mibi. Hari biharimwo ariko byamunaniye gutorera igisubizo. Hari bigerageza ariko arahura nabyo ariko ntabona inyishu, ntabona igisubizo. Ndamusengera kano kanya mu izina rya Yesu, mu majwi ariko aramuganiriza, yumvira ijwi ryawe, mwemu yera amutahuza ijwi ryawe kugira ngo atandukane n'ikibi, akore ciza nkuko wabwiye Gahini ngo niwakora iciza uzokwemerwa mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahezagire, Imana ibagire neza. Shalom, shalom, shalom. Amen.